muri Bibiliya hariho umuntu nkunda cyane kubonana n'Imana ukayimenya. Ndabahaye ikaze mu cirwa cacu cuno musi. Tugiye kuraba icigwa kivuga ngo kubonana n'Imana ukayimenya. Imbere yuko tubandanya, munkundire tubanze twishire munsi y'uburinzi bw'Imana mu gusenga. Uhoraho nka mushobora byose, tegeka bikaba bavuga bigakomera, izina ryawe rihabwa icubahiro. Tugiye kwiga icigwa gikomeye, uduhe kugitahura, kandi aho wifuza yuko tuva naho tugera nta mubidushikane ko vyose, mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Kubonana n'Imana kandi ukayimenya. Muri Bibiliya hariho umuntu nkunda cyane, uwo nawe ni Yesaya. Yesaya yabaye umuvugabutumwa akiri muto nkanje. Ico ni ikintu gikomeye cyane, nkunda gusoma ibyiwe. Yesaya yabayeho mu gihe kigoye, yabayeho mu gihe abantu bari barabaye babi, bamwe bavugiye ibi abandi bakavuga biriya. Inyigisho zari zitera zaduka, hariho abantu b'intagondwa, kandi no mu bantu b'Imana bari barimwo hariho abaririmbyi. Abo baririmbyi bari basigaye ku buririmbyi gusa, ariko ibyo baririmba ubwabo nabo nyene ntibyabigisha. Iyo ubabwiye ubutumwa bwiza bakubwira ngo wewe wakana weva ngaho. Iki nico gihe Yesaya yabayeho. Abantu bari bariko baranegura ivy'Imana, abantu bariko barabona yuko ibyo gusenga byabayemwo amanyanga. Neza na neza igihe tugezemwo kirasa n'ico Yesaya yararimwo mwakiriya gihe. Muri kino gihe abantu barabaye babi, abantu baragira nabi, mbere n'abasenga nabo barabaye nabi cane ku rugero ruhambaye, kugeza naho abantu basigara bibaza ibibazo: mbega Imana iriho? Mbega ko mbona n'abaja gusenga ari babi, bagenda gusenga iki? Gutyo hageze naho ijambo ry'Imana barititura. Bamwe bagatangura kwiyumvira yuko ibyo gusenga ari iteka mutwe ry'abazungu. Ariko mugenzi, nkundira ndakubwire ikintu cashikiye Yesaya kidasanzwe, kumbure nawe ubwawe co kwigisha. Yesaya yabayeho mu gihe kimeze gutyo. Ico yakoze, yakuye amaso ku bantu. Uhamagarirwa gukura amaso ku bantu. Yesaya yakuye amaso ku bantu, aravuga ngo ko mbona abantu bose babaye babi, mbega ninde noshobora kuganiriza? Yesaya aravuga ngo jewe ndifuza kubonana n'Imana. Aravyifuza ati jewe ndifuza kubonana n'Imana, maze namara kuyibona nkayibaza ibyo gukora. Yesaya amaze kugira ico cifuzo, yaciye akora ibintu bibiri. Nawe ndaguhamagarira yuko ukora, niba koko wifuza kubonana n'Imana. Yesaya yaciye afata ingingo yo kuza aragenda mu rusengero no kuza ariga ivyanditswe. Iyo biciye mu kuja gusenga no kwiga ivyanditswe, iyo ni inzira yonyene ushobora kubonaniramwo n'Imana. Niwatora Bibiliya ukayisoma, maze ugasenga, ukayisoma urondera kubona Imana, ugasenga wifuza yuko Imana ikwihishurira, nta nkeka Imana izokwihishurira. Yesaya yamagenda mu rusengero rw'Imana, asenga yisonzesha, kandi yongera yiga ivyanditswe vyera. Hariya muri Yesaya igice ca 6, Yesaya yararondeye kubona Imana, kandi Imana yaramwiyeretse, kandi arayibona, kandi arayimenya. Yesaya igice ca 6 ku murongo wa mbere yavuze ngo nabonye Umwami Imana yicaye mu rusengero, yuzuye urusengero, yicaye ku ntebe yayo y'ubwami, kandi yari ikikijwe n'abasinzi y'abamarayika. Yesaya yarabonye Imana kandi arayimenya. Mbega ni igiki kizokumenyesha yuko wabonye Imana? Igihe Yesaya yabonye Imana, yaciye yisanga ari umunyabyaha. Ikintu kizokwemeza yuko wabonye Imana
nuko ubwambure bwawe ibyaha byawe bizoca bija ku mugaragaro. Abantu benshi barava muhira bakagenda ku rusengero, bamara kugenda ku rusengero Imana ikabugurura amaso ikabiyereka, maze bagaca babona ibyaha byabo bigiye ku mugaragaro. Yamara bagaca basohoka bagataha, sinzosubira kugenda gusengera mwaruriya rusengero. Ikintu kizokwemeza yuko wagiye gusenga kandi wabonaje n'Imana niki? Ibyaha byawe bizoca bija ku mugaragaro, kubera yuko Imana iragorotse cyane ku rugero ruhambaye. Umuntu urugero rwose yoba ariko amaso yiwe abonye Imana ategerezwa kwisanga ari umunyabyaha. Ikintu kizokwemeza yuko ahantu hagiye gusenga hari Imana nuko uzotaha ukozwe ko, uzotaha ibyaha byawe bigiye ku mugaragaro, uzotaha umenye yuko uri umunyabyaha. Kandi hari ikindi kintu ngiye kukubwira. Yesaya amaze kubona ari umunyabyaha yarakomye induru. Turi muri Yesaya igice cya 6. Ndagowe, ndabonye ibara, ndahumiwe kubera yuko bonye Imana ndi umunyabyaha. Yesaya yararize, Yesaya yarababaye cyane. Yesaya ariyumvira ngo mbega n'igiki co nkura kw'ibyaha byanje. Yesaya yarigaye. Iyo umaze kubona Imana mugenzi, ntugende ubabaye ngo nuko bimenyekanye yuko uri umusambanyi, ntugende ubabaye ngo nuko bimenyekanye yuko uri umwicanyi. Mugenzi, ntugende ubabaye ngo ni kubera yuko bimenyekanye yuko uri umunyamazimwe, ntugende umenyekanye ubabaye kubera yuko byavuzwe yuko uri umurozi. Mugenzi, ntugende ubabaye kubera yuko byavuzwe yuko uri umwicanyi, ntugende ubabaye ngo ni kubera yuko bavuze yuko wunamira ibishushanyo, kubera yuko itegeko ry'Imana rya 2 rirabuza abantu kunamira ibishushanyo, kubisonera canke kubisenga. Haba ibishushanijwe mu buryo butandukanye. Hariya muri Kuva igice cya 20 ni ku murongo wa 2 haravyerekana pera ku murongo wa 2 yuko haba ibibumbano n'ibishusho bya Bikira Mariya, ibya Yesu hamwe n'iby'aberana, haba koresha amashapure mu gusenga hamwe n'ibindi. Ivy'Imana irabibuza. Niba rero ubwiwe ngo ibyo bintu bireke, menya yuko Imana ikwiyeretse kandi niwihane, kubera yuko warenze itegeko ry'Imana. Hari abantu benshi bagenda mu bikorane byacu, hari abantu benshi bakurikirana ubutumwa bwiza dutanga ku mbuga ngurukanabumenyi, maze ijambo ry'Imana rikababwira ati wibuke kuziriza umunsi w'isabato nkuko ari itegeko rya 4 ry'Imana. Maze abo bantu bakavuga ati oya twebwe twigumira muri dimanche, maze bakabwirwa bati erega dimanche ntahiboneka muri Bibiliya, kubera yuko muri Kuva igice cya 20 ku murongo w'8 herekana yuko dukwiye kwitondera isabato. Kandi na hariya mw'Itanguriro igice cya 2 ku murongo wa 1 gushikana ku murongo wa 3 harerekana yuko isabato yatanzwe n'abayuda batarabaho. Ntukavuge ngo rero ni y'abayuda, kubera yuko isabato yahawe abantu bose. Iyo bamaze kwerekwa yuko muri Luka igice cya 4 ku murongo wa 16 yuko Yesu yayiruhutse, kandi no mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 13 bamaze kubona yuko n'abigishwa bayiruhutse, no mu Byakozwe n'Intumwa 17 bakabona yuko n'intumwa Pawulo nayo nyene ubwayo kara kamenyero kayo kwitondera isabato. Iyo bamaze kubwirwa amajambo ya Yesu yavuze muri Yohana igice cya 14 ku murongo wa 15 yuko abamukunda bitondera ibyagezwe byiwe, kandi bagatangarizwa amajambo akomeye yanditswe na Yakobo igice c'10 avuga yuko iyo wishe itegeko rimwe uba wishe yose. Gutyo bakasobanukirwa neza yuko iyo wishe isabato biba bingana n'uwishe umuntu canke yasambanye. Nta kwihana. Abenshi bagenda bababaye bidoga cane ngo ni kubera yuko utabashigikiye muri dimanche yabo, maze bakakubwira ngo oya jewe nzoguma muri dimanche yanje, nawe nugume mw'isabato yawe. Imana ntabwiraba imisi,
nagenda kubwire mugenzi, Imana ntabwo iraba iminsi ariko iraba uyumvira. Kwitondera isabato ntabwo uba witondeye umunsi ariko uba wumviye Imana yaguhaye iryo tegeko. Yesaya yarihanyarira. Mbega icompa abantu bamaze kumva kuno kuri bakihana barira bagasaba Imana ikigongwe nk'uko Yesaya yabigize. Mbega iyo umuntu yihanye bica bigenda gute? Mugenzi, ikintu gikomeye cyane ngiye kukubwira, iyo umaze kubona Imana wisanga uri umunyabyaha, ariko iyo wabonye Imana ukayimenya ukayitahura ku mugambi uyigufiseko, iyo umaze gutahura Imana maze ugasoma hariya muri Yohana igice ca 3 ku murongo waho wa 16, kubw'urukundo Imana yakunze abari mw'isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo uwumwizera wese ntazopfe rubi ariko ngo aze ahabwa ubugingo budashira. Iyo umaze kumenya yuko Imana yatanze amahirwe yuko wihana wese mubabarira, uba wamaze kuyimenya yuko wayibonye. Yesaya amaze kwihana byaciye bigenda gute? Ijwi ry'Imana ryaciye riza. Bibiri ivuga ngo haraje umumarayika amukoza ikara ku munwa, maze aramumenyesha inkuru nziza, aramubwira ngo humura, Uhoraho yagukuye ko ibyaha byawe. Mugenzi, hamwe wo kwihana naho woba warakoze ibyaha byinshi cyane by'umurengera, nagenda kubwire ngo Imana iriteguriye kugukura cy'ibyaha byawe, ntabwo uri uwo gupfa. Imana iriteguriye kugukiza, Imana iriteguriye kugukura kw'ibyaha byawe, ntabwo uri uwo gupfa ukundi hamwe wowe uramuka kwihana. Nigiki kizokumenyesha yuko wihanye kandi wakuwe kw'ibyaha byawe? Yesaya aho nyene yaciye yumva ijwi rivuga ngo ndatuma nde, maze Yesaya yishura ngo ni hano Mwami, ba ari jewe utuma. Ikizokumenyesha yuko Imana yagukuye kw'ibyaha, ikizokwemeza yuko wababariwe kandi wakiriye ukuguruka kwa Kristo kuri muri wewe, nuko Yesu ari muri wewe adashobora kukwemerera yuko uhagarara, ahubwo ugomba gutangura ukavuga ngo Mana ndi hano, ba ari jewe utuma. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Uno munsi ndagenda kubwira ikintu kidasanzwe. Imana yifuza kuguhindura, Imana yifuza kugiramo ikintu gikomeye, Imana yifuza kukugira igikoresho cyayo kugira ngo utangure kuyikorera. Biragusaba kwihana uno munsi, kandi Imana iriteguriye kukubabarira ibyaha byawe, iriteguriye kukugira mushasha. Erega ubuzima bwawe ntabwo buzokwama nk'uko bwamye. Ushobora kuba warasarishije, ushobora kuba umusambanyi kandi ubikoze igihe kirekire, ushobora kuba umubeshi kandi ubikoze igihe kirekire, ushobora kuba waratwawe n'inzoga kandi ubikoze igihe kirekire, kugeza naho uyumvira ngo narasarishije cyane, njohoho Imana ntabwo ishobora kumbabarira. Ariko mugenzi, naganda kubwire ngo Imana iriteguriye kukubabarira. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Jambo ry'Imana Bibiliya rivuga ngo naho ibyaha byawe byotukura tukutuku, Yesu yiteguriye kubyeza bise na sheregi. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Icyo usabwa ni kimwe, ni iki Yesaya yakoze, kwihana ibyaha byawe. Mbega urifuza kwihana ibyaha byawe? Urumva ukeneye Yesu yuko agukiza? Urumva ukeneye guhindurwa na Yesu? Mbega urashaka kuba umwami wawe ataburyarya? Urashaka ko Yesu agufasha kugera ikirenge mu ciwe, nawe ubeho wumvira Imana muri byose? Niba wizeye ushobora kutwandikira kuri izi nimero zikurikira: akamenyetso ko guteranya 257 61 208
+669 akamenyetso ko guteranya 257 61 268 nanje ngiye kukugirira isengesho ridasanzwe. Uhoraho ntamushobora byose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwa icubahiro. Mwami, urakoze kubw'ijambo ridasanzwe umaze gushikiriza ubwoko bwawe. Ndakwinginze kandi ndagutakambiye, uyu mwene data amaze kwemera kukuyegurira, mwakire umuharire ibyaha byiwe kandi umuhe gutera izindi ntambwe zisigaye, izina ryawe rihabwa icubahiro. Mwami, ndasengeye abadukurikira bose, iri jambo rishishikare kwihesha icubahiro mu mitima ya benshi, kandi mwami ubushobozi bwawe butume bakwiyegurira. Mwami, ndaseze ndakwereka abatanze imitwaro, abiraburanijwe na buno bugingo, babandi bakurondera gukora icizi kibi kabitanya imbere, ababoshwe n'ubusambanyi, ababoshwe n'ububeshi, ababoshwe no kuzirura isabato. Mwami, ndabasengeye kugira ngo babohore, kandi mwami nabugarijwe n'ubukene, ibibazo by'amagwara n'ibindi bibazo nubabera inyishu, maze babone mu nyonga hawe. Mwami, ico dusabye ni kugenda nk'uko ugomba no gukora ibibereye n'ibikwiye, kugira ngo mwami niwaza uzutijanire mu bwami bwawe, mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Niba wagize ikibazo ushobora kucandika muri komantere. Wafashijwe n'ikiganiro naho ntugende udakanze like jeme. Ukaba uri mushasha kuri mu gihugu c'Ibyiza TV, kanda like jeme, follow, subscribe, bivana n'urubuga canke uri muri kurakoresha mu kudukurikirana. Ntiwibagire gukora partage kugira ngo ino nkuru nziza ishike no ku bandi. Yesu aguhe umugisha, aguhe kwa mumwizeye ibihe byose gushika mu bwami bwiwe. Mwakira ijambo ry'Imana.